Umuryango wa Isaac Zop Initiative Group bicishije kuri IG yawo ndavuga kuri Instagram y'uno muryango aho usanzwe ucisha bimwe mu bikorwa vyaranguwe n'uno muryango wagize ati Bisanzemwo uko umwaka utashe muri Isaac Zop Initiative Group harabukurabira hamwe ivyaranguwe n'uno muryango, haraba gushimira bitanze cane kurusha abandi, haraba gutanga ikaze kubipfuza kwiyunga n'uno muryango, haraba kandi kwerekana abamambure bashasha biyunze n'uno muryango n'abaterankunga bakomeza kwiyongera kuri uno muryango. Gishasha nabonye muri Isaac Zop Initiative uno mwaka nuko mu gushimira abamambure bitanze cane kurusha abandi muri uno muryango no mwaka vyabereye muri rusangi, kuko biravya bitanze bagakora cane ku bw'ineza y'uno muryango muri Isaac Zop Initiative ni nka bose. Hano rero bano bamambure bose barashimirwa mu mazina yabo yose no mu vyubahiro vya buri umwe wese agize uno muryango, barashimirwa cane kuko ivyo bakoze ni intashikirwa. Bisanzemwo Isaac Zop Initiative irujuje imyaka 3 iriko irakorera muri Uganda n'umwaka umwe iriko irakorera DRC, RD Congo, kandi aha hose uno muryango uriko urakorera biriko bigenda neza. Bisanzemwo umuryango Isaac Zop Initiative ishami ryo muri Uganda no mwaka ryarungutse abamambure bagera kuri 6. Ivyo navyo Isaac Zop Initiative iravyishimira ariko na cane gashimira ubuyobozi bw'uno muryango bwo muri Uganda. Uno muryango wa Isaac Zop Initiative urashimira abaganda intambwe bagezeko, ukanizera ko no muri DRC bagiye gukomeza kunguka abandi bamambure ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bifuza gukoreramwo nka Isaac Zop Initiative. Bisanzemwo Isaac Zop Initiative iri kumwe n'umwubahwa wayo mukuru yiserukira Director Shalom Isaac na Gift CEO wa Isaac Zop Initiative, kumwe n'abandi bose bafatanije kuyobora uno muryango. Ubufatanye bwabo bamaze gukorera hamwe ibikorwa vyinshi bitandukanye vyo gufasha abatishoboye haba muri DRC no muri Uganda. Isaac Zop Initiative Group ikomeje gushimira abayobozi bayo bose muri rusangi hamwe n'abafatanya bikorwa bayo bose ukuntu bitanga batiziganya bagakorana ubwira n'umwete mu kwitaho ibikorwa vy'uno muryango wa Isaac Zop Initiative. Bano basore babiri wakomeje kubona ku ifoto b'abazungu, bano n'abazube bava muri Uzbekistan, bano n'abaterampunga bashasha ba Isaac Zop Initiative. Uno muryango ukomeza kunguka bawufata mu mugongo. Harashimirwa kandi MC Joseph ubu nawe ahora hafi y'uno muryango. Ni benshi bagushimira muri uno muryango nk'uko abayobozi b'uno muryango bakomeje kubivuga, kuko muri uno mwaka urangiye hakozwe ibikorwa vyinshi kandi vyari bikeneye uburyo bw'amafaranga n'ubwitange bwa buri muntu wese. Bisanzemwo Bisanzemwo nawe dukomeje gukomeza abagize uno muryango wa Isaac Zop Initiative. Tubakomeze cyane kuko ndazi ko muri benshi bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. Turabizi kandi ko mwishimira Burundi, ari nako tubaha ikaze kugira ngo natwe muzoze gukorera hano iwacu mu Burundi. Turabakunda cyane, turabishimira kandi turashigikira ibikorwa vyiza mukora. Mukomeze kuryoherwa no kwishimira ibikorwa muba mwashitseko, kuko mutavyishimiye natwe ntitwobimenya ngo tubibashimire. Biruka ari nako kandi natwe tubibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.